Ndasubiye kugusuhuza nkuba mwiriwe neza cange mwaramutse neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatatu w'ino ndwi w'igenekerezo rya 30 z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2023. Ico utegerezwa nta kindi ni ukubandanya ubana natwe. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi nunyemerere nkuhe mwiriwe neza, ndetse nawe udukurikira hakurya y'imbibe z'igihugu cacu c'u Burundi ndaguhaye mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho uherereye. Utegerezwa gusa rero gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ubandanye urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro vyose tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure ya Isange TV imwe rudende, ibibatohoreza hama ikabibashikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi hatana kamwe kavuyemwo. Ano makuru hari bubashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira: umugambi mushasha wa leta wo gutunganya igisagara ca Bujumbura mu bijanye n'inyubako ngo ni mwiza ariko ntushobora gukunda mu gihe abanyagihugu bakenye. Ivyo ni ibishikirizwa na Francis Rohero, umwe mu banyepolitiki, ahabona ko leta yari ikwiye kubanza kwitaho guteza imbere ubutunzi bw'igihugu. Aha akaba asigura ko igihugu c'u Burundi kidafise igitoro cange ubutare butangaje bwotuma abantu bubaka ibintu nk'ivyo mu kanya gato. Iyi nkuru ku buryo buramvuye ni mu kanya nyene mu buryo bw'idonido. Nayo kandi abarundi bahamagarirwa kwitaho igihugu cabo mu kwitaho ibikorwa no gutunganiriza ababikeneye. Ibibazo bihanze igihugu biva ahanini kudashira imbere inyungu z'abanyagihugu, kutitaho ibikorwa na bamwe bamwe bikwegera ko itunga rusangi. Ivyo vyo ntivyashikirijwe mu kiganiro categuwe kuri uwu wa 30 z'ukwezi k'umunani 2023 n'ishirahamwe Parisemu mu gisagara ca Bujumbura. N'iyi nkuru nyene mu buryo bw'idonido ni mu kanya. Nayo kandi icizere abarundi bafitiye amafaranga y'amarundi gitera kiba gike. Hari ibintu bitari bike vyerekana ko abanyagihugu batagifitiye icizere amafaranga y'amarundi muri ino minsi. Ngubu uburorero: umwe mu banditsi ba Yaga tunakesha iyi nkuru yari muri bisi, uwo bari bicaranye mu kuriha aha konvoyeri inoti y'ibihumbi 2. Konvoyeri ngo abone iyo noti ararahira ararengwa ko hatoyakira kuko ngo ishaje, rero ishobora kuba ata gaciro ifise. Saho gusa, uyundi munsi umugenzi w'uyo mwanditsi nyene yagiye gutora amafaranga ibihumbi 300 mu mafaranga y'amarundi kuri banki yiwe. Ngo ahagere abakozi bo muri iyo banki bamubwira ko bidakunda kuko ayo mafaranga atayo bafise. Uretse ivyo, bamwe mu bafise amazu bapangisha barigeze gushika kuza bararihisha inzu abapangayi mu mafaranga mvamakungu devise. Iciza nuko ubushikiranganji bujejwe uburaro bwamiye kure iyo ngendo. Ivyo vyose ntivyerekana ko ca cizere abarundi bahora bafitiye amafaranga gitera kigabanuka. Ni naho uyu mwanditsi abona ko kugira abarundi bagumane ico cizere, ibanki nkuru y'u Burundi BRB yari ikwiye kuza iraganiriza abanyagihugu ikabasigurira yongera inabahumuriza. Nayo kandi ntunyemerere nkugezeko ano makuru mu buryo bw'idonido. Umugambi mushasha wa leta wo gutunganya igisagara ca Bujumbura mu bijanye n'inyubako ngo ni mwiza ariko ntushobora gukunda mu gihe abanyagihugu bakenye. Ivyo ni ibishikirizwa na Francis Rohero, umwe mu banyepolitiki, aho abona ko leta yari ikwiye kubanza kwitaho guteza imbere ubutunzi bw'igihugu. Aha akaba asigura ko igihugu c'u Burundi kidafise igitoro cange ubutare butangaje bwotuma abantu bubaka ibintu nk'ivyo mu kanya gato. Kubw'ivyo ngo gitegerezwa gutangurira ku butunzi buhereye ku bintu bito bito nk'uburimyi n'ubworozi, aho abanyagihugu bakaronka ivyo bafungura n'ivyo badandaza. Yongera ko bituma ubutunzi buva ku bidandazwa no gutwara abantu n'ibintu buheza bukiyongera. Iyo ivyo vyiyongereye abantu bararonka amahera bakayajana no mu mabanki, imitahe ikiyongera nk'uko abandanya bivuga. Ashikiriza rero ko leta iba ikwiye kwerekana uwo mugambi n'amahera yo kuwushira mu ngiro gusumba kubwira abanyagihugu ngo biyubakire, abatabishoboye bakwe aho baba hahabwe abandi. Yibutsa ko bene umugambi nk'uwo udakorwa n'umuntu ku gatwe kiwe, ahubwo ari amahera ahabwa amabanki cange amareta bivanye n'ibikorwa bikomakomeye vy'iterambere afise. Asozera ashimangira ko utegerezwa gukorwa bivanye n'ubutunzi bw'igihugu hamwe n'ubw'abanyagihugu.
Nayo mu yandi makuru kandi abarundi bahamagarirwa kwitaho igihugu cabo mu kwitaho ibikorwa no gutunganiriza ababikeneye. Ibibazo bihanze igihugu biva ahanini kudashira imbere inyungu z'abanyagihugu, kutitaho ibikorwa na bamwe bamwe bikwegera ko itunga rusange. Ivyo ni ivyashikirijwe mu kiganiro categuwe kuri uwu wa 30/08/2023 n'ishirahamwe Parisemu mu gisagara ca Ngozi. Ku vyerekeye ubutunzi, abari muri ico kiganiro baratangazwa n'ukuntu isukari ikena, abajejwe ihinguriro Sosumo bakihorera umunyagihugu ntamenyeshwe ivyerekeye ubwo bukene. Muri ico gisata bakaba bagarutse no ku bukene bw'igitoro n'ibindi vyankenerwa. Mu gisata c'ubukerarugendo abashikirije ivyiyumviro bati Uburundi bufise ibibanza ndangakaranga vyiza kandi vyinshi, ariko harakenewe integuro nziza ku buryo igihugu gikamisha ingabire Imana yagihaye. Faustin Ndikumana ayoboye ishirahamwe Parisemu akaba yagarutse ku ntambamyi nyamukuru zisubiza inyuma ubutunzi bw'igihugu, nko gushora bike hanze y'igihugu ariko hakinjizwa vyinshi mu makungu. Ibiturire, irondoka ry'abantu riri ku murindi munini, amafaranga abandanya guta agaciro, ibiciro vy'ibifungurwa n'ibindi vyankenerwa bikaduga, ivyo bikaba biri muri bimwe mu bituma igihugu kidatera imbere. Ico kiganiro kikaba cari ico guhanahana ivyiyumviro ku mbono y'Uburundi mu gushira mu ngiro integuro nziza kugira igihugu gishike kw'ihangiro ryo kuba igihugu cifashe mu mwaka w'2040 hamwe n'igihugu giteye imbere mu mwaka w'2060. Nayo mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'Uburundi nuko abantu bashika kuri 14 bishwe na Codeco muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Abantu batari munsi y'14 barishwe ku munsi w'Imana urangiye mu ntara ya Ituri mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari nyuma y'uko abantu bitwaje ibirwanisho bakoze igitero ku bantu bariko barasenga mu isengero. Iyo nkuru yatangajwe hirya y'ejo ku munsi wa mbere n'umutegetsi wo muri iyo ntara hamwe n'uwuyoboye ishirahamwe riharanira inyungu z'abanyagihugu waho. Umukuru w'agacimbiri ka Jugu, Rufe Mapera hamwe na Dieudonné Rosa, umwe mu bayobozi b'amashirahamwe ategamiye leta, bavuga ko umurwi wiswe Koperative y'Iterambere rya Kongo Codeco, umwe mu migwi y'abagwanyi muri ico gihugu co mu buseruko casinzikajwe n'intambara, ufise uruhara muri ico gitero. Rosa hakaba avuga ati abahaguye bariko basenga Imana, yamara abagwanyi bazwi nka Codeco babagirako igitero c'amasasu. Bompi baca bongera koko abasivile 9 hamwe n'abagwanyi 5 n'umusirikare umwe bahapfiriye. Mapera yavuze ko abo bagwanyi bateye amashengero ya Mesa, Sepake ndetse na Omopro hafi y'uruzi Abreri ruri mu bigwati vya Bahema mu buraruko. Umuvugizi w'igisirikare c'akarere ka Ituri, Jules Ngongo Cikudi, akaba agira ati dusavye abanyagihugu gutekana mu gihe igisirikare catanguye ibikorwa vyo guhiga no kurwanya abo bagizi ba nabi. Codeco yo ikaba ivuga ko iriko ikingira inyungu z'abarimyi bo mu bwoko bw'abarendu bamaze igihe kitari gito mu matati n'aborozi bo mu bwoko bw'abahema. ONU ikaba imenyesha ko ibitero bikorwa na Codeco vyatumye ubuzima mu karere ka Ituri businzikara kurusha, aho abantu bashika ku miliyaridi 3 bari basanzwe bakeneye imfashanyo. Nayo kandi tubandanije ano makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'Uburundi, womenya ko abasirikare babonetse kuri televiziyo y'igihugu bavuga ko batembagaje ubutegetsi bwa Ali Bongo Ondimba, umukuru w'igihugu ca Gabon. Mu minota mikeya yakurikiye itangazwa ry'ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu ca Gabon n'umurwi CG, Centre Gabonais des Elections, yavuga ko Ali Bongo Ondimba w'imyaka 64 yongeye gutsindira ikiringo ca gatatu. Akarwi k'abasirikare b'intwazangabo bashika ku 10 kabonetse ku mboneshakure y'igihugu kavuga ko gatembagaje ubutegetsi. Abo basirikare bamenyesheje ko baserukiye abandi basirikare hamwe n'abajejwe umutekano bose bo mu gihugu ca Gabon. Bakaba baciye bamenyesha ko ivyavuye mu matora babitesheje agaciro, ko igihugu kigiye kurongorwa na komite y'imfatakibanza igizwe n'abo basirikare nyene ijejwe gushiraho inzego CTRI, Comité pour la transition et la restauration des institutions.
Abo basirikare bakaba kandi baciye bamenyesha ko imbibe zose zugawe kandi ko n'inzego zose zahahora zifuswe gushika hafashwe izindi ngingo. Bakaba bagize bati ku izina ry'Abanyagabo bose twafashe ingingo yo guhagararira amahoro mu gushira kw'iherezo ubu butegetsi bwa Ali Bongo Ondimba. Amakuru atangwa na Returi akaba yemeza ko inyuma y'iryo jambo humvikanye urwamo rw'amasasu mu gisagara ca Libreville gisanzwe ari co murwa mukuru wa Gabo. Mwomenya ko Gabo yari yatunganije amatora kuri uwa 26 Myandagaro 2023 aho umurwi ujejwe gutegura amatora ujejwe gutegura amatora ukaba wari watangaje ko Ali Bongo yayatsinze ku majwi 68.27% kw'ijana akurikirwa na Michel Stéphane Bonda yafatwa nk'uwuza ku isonga mu bahanganye na Ali Bongo ku majwi 30.77%. Abo mu mugambwe wa Bongo bakaba bari biyamirije ivyavuye mu matora. Nka hamwe iyi kudeta boyishikana izoba ibaye iyigira umunani kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 izoba ibaye mu karere ka Afurika y'Uburengero inyuma ya kudeta yabaye muri Mali, Guinée, Burkina Faso, Chad ndetse no muri Niger. Kudeta ya nyuma yaheruka kuba ikaba hari yabaye mu kwezi kw'indwi mu gihugu ca Niger, aho gushika ubu mu muryango CEDEAO bari bakiriko bariga ukuntu barungika abasirikare baja gusubiza ku butegetsi umukuru w'igihugu Bazoum. Ese bakunzi bacu, aya makudeta ariko araba mu karere ka Sahel mwebwe muyaha iyihe nsiguro? Mutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri commentaire.